Sangwa kaza nshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muriko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi turi kw'igenekerezo ry'icumi na rimwe ndamukiza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane turagarutse kugira tubashitseko amakuru akomeye cane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi avugwa muri politiki no mu bindi bisata bitandukanye turaza no gushikira ku makuru akomeye cane avugwa mu karere k'ibiyaga binini na cane cane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Wewe ico usabwa manuka munsi y'iyi video raba handitse ijambo sabone ufyondeko uraca ubona hari akazogira nawe nyene ufyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu turazifatira ku makuru akomeye cane hejeje kudushikira. Ibintu ntivyoroshe hagati y'inama nshingamateka n'ubutungane bw'u Burundi n'umurwi wo kunywanisha abarundi severi. Kuri ubu amadosiye ibihumbi 35 niyo umurwi w'igihugu warujejwe amatongo n'amatungo CNTB wasigaje inyuma y'ikiringo carangiye cawo. Ivyo vyose birahurira he? Hari amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira tuza kugushitsako mw'idonido ry'amakuru yacu. Ayo makuru gusa tuza kugushitsako mu nyuma z'uko leta ya Gitega biboneka ko ishigikira ubusuma ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi na cane cane bivugwa n'abanyagihugu birya nino hatandukanye ko ahanini ubwo busuma bugirwamwo uruhara n'imbonerakure zahawe ibirwanisho birimwo n'inkoho. Bikabwo kandi mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane adushikira araho ishengero Ekiriziya Katolika ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi ritabaza umukuru w'igihugu mu nyuma z'uko ubusuma biboneka ko bwimonogoje kw'iryo shengero. Ubwo busuma bugirwa na bande? Bwabereye hehe? Ishengero Katolika ryatangaje ibiki? Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wewe abivuga kwiki? Ivyo vyose turaza kubigushitsako ido nido. Bikabuka mu nyuma z'uko hari integuro y'ibwirizwa rishasha rikomeye cane ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi rirashobora guhindura ibintu muri leta ya Gitega. Iryo bwirizwa nirihe? Ryashizweko umukono na bande? Naryo turaza kurikunyuriramwo mw'ibiganiro vyacu kandi turaza kugaruka ku makuru akomeye cane adushikiye mw'aka kanya kubijanye n'urupfu rwa Ernest Manirumva. Umurwi Oricom wishinze kurwanya ibiturire rurahejeje gusohora itangazo rikomeye cane. Iryo tangazo rirashobora kugezayo leta ya nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Abamenyesha amakuru bacu bavuganye n'impande zompi navyo turaza kubibashitsako ido nido. Biruko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane adushikira dukura ku bamenyesha amakuru bacu bari mu gisagara ca Goma ari uko kuri ubu hariko humvikana urwamo rw'inkoho muri ico gisagara. Bamwe barafise ubwoba ko ico gisagara gishobora gufatwa umwanya ku mwanya. Ni mu nyuma z'uko hari haheze igihe kitari gitoyi vyigambwa n'umurwi w'inyeshamba yo 23 ufashanya na Fleuve Congo canke se AFC Fleuve Congo ya Corneille Nangaa. Ku mwanya ico gisagara bazoba bagifise mu minwe. Ese vyoba vyifashe ute? Navyo turaza kubigushitsako. Ni mu nyuma z'uko hari amakuru ateye ubwoba ku basirikare b'u Burundi bari mwakiriya gihugu na cane cane abari muri Nord Kivu. Hari ibitigiri bihejeje gushirwa hanze vy'abahejeje kugandagurirwa mu gitero gikomeye cane. Abo ni bande? Naburaza kubumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Wewe ico usabwa manuka munsi y'ivideo uraba handitse ijambo sabone ufyondeko uraca ubona hari akazogira nawe nyene ufyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Eka tudatevye amakuru yacu tuyatangurire kuyakomeye cane twakubwiye ajanye n'urupfu rwa Ernest Manirumva. Imyaka 15 iraheze uwahoze ari icegera c'urongoye ishirahamwe Oricom agandaguwe bunyamaswa. Muri Oricom bamenyesha ko dosiye ya Ernest Manirumva bayirondeye mu bubiko bw'imanza bwa sentare ntahinyuzwa bakababwira ko yazimiye
umuvugizi wa Oricom Jean Nduwimana akavuga ko bagiye kwitura ubutungane mpuzamakungu akavuga ko bagiye kwitura ubutungane mpuzamakungu mu gihe sentare ntayinyuzwa itokwemera kuzana dosiye ya Manirumva ngo iburanishwe. Ibi yabivuze ejo kuwa kabiri mu kiganiro n'abamenyeshamakuru. Umuvugizi wa Oricom Jean Nduwimana yagize ati mu bisanzwe idosiye ya Ernest Manirumva ntiyigeze iburanishwa, urumva nanone kuva kuri ino saha kwidashobora kuboneka, ntibigeze na rimwe berekana uwatumye kwica bunyamaswa Ernest Manirumva. Bafashe abapatoro baho Manirumva yakora, hariho abandi bakozi n'abapolisi batoya, bo nibo bafashwe gusa. Hariho ibihugu bigenzi vy'u Burundi byafashije kugira ngo hakorwe ibipimo vy'amaraso canke ADN kugira hamenyekane abamwishe, ariko murazi ko hariho abavyanse kwipimisha ico gipimo. Abo nyene yaba ubutungane bw'u Burundi bukora igikorwa cabwo nk'uko bitegekanywa n'amategeko, nk'uko abarundi babishaka, abo nyene bose banse nibo ubutungane bwaca bukorerako. Mugabo ubutungane bw'u Burundi ntibwigeze bushaka gukora kuri ivyo bintu. Akabandanya avuga ko ngo ico arico gituma ishirahamwe Oricom bagiye kwitura ubutungane bwo mu karere canke se mpuzamakungu nyuma y'igandagurwa rya Ernest Manirumva. Leta y'u Burundi yarashizeko imirwi 3 yo gukora amatohoza kuri urwo rupfu. Umurwi wa gatatu waratanze icegeranyo cyashobora gufasha leta y'u Burundi mbere n'ubutungane bushobora kumenya uko urwo rupfu rwateguwe n'abatumye yicwa, mbere n'inzira baciyemo kugira hamenyekane ico yahowe muri ico gihe. Kandi igipolisi c'Amerika kijejwe gutohoza ku vyaha bikomeye FBI carakoze amatohoza, casavye ko hakoreshwa ibipimo vya ADN bagafata amakanda uhereye aho batanguye kumukubagurira mu rugo iwe ukaja no kukaza aho yakorera, ariko ivyo vyose ubutungane ntibwashatse kubikora ko. Ernest Manirumva yagandaguwe mw'ijoro ryo kuwa 8 rishira uw'icenda Ndamukiza umwaka w'2009, aho ikiziga ciwe catowe mu rugo iwe kumutanga. Imbere y'uko agandagurwa, Ernest Manirumva yariko arakora amatohoza ku birwanisho vyari vyaguzwe ariko ntibishike mu Burundi. Ico gihe ivyo birwanisho vyagurwa n'ubushikiranganji bw'umutekano bwari burongowe ico gihe n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere General de Police Guillaume Bunyoni. N'amakuru akomeye cane adushikira, abamenyesha amakuru bacu barabandanya gukurikirana vyose kwino nkuru. Ibiragenda bidushikira vyose turajya duca tubibashitsako ido nido. Biruko mu nyuma z'uko kubijanye n'irya nteguro twababwiye y'ibwirizwa ryerekeye amasezerano ari hagati y'u Burundi n'ishirahamwe mpuzamakungu ryishinze iterambere IDA, ryemeza imfashanyo y'imiliyoni 50 z'amadolari y'Amerika azotangwa n'iryo shirahamwe, akazofasha mu kubandanya ibikorwa vyo kubaka ingomero z'umuyagankuba za Jiji na Murembwe. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo ry'icenda Ndamukiza umwaka w'2024 yizwe n'inama nkenguzamateka irongowe n'umukuru wayo Emmanuel Sinzohagera, irongera irayemeza. Umushikiranganji w'inyubako rusange Dieudonné Dukundane akaba yamenyesheje ko ivyigwa vya mbere vyerekanye ko uwo mugambi w'urugomero uzotwara miliyoni 270 y'amadolari y'amanyamerika. Amenyesha ko basanzwe ubwo buryo butazokwira mu gihe ibikorwa vyari bimaze gutangura. N'amakuru akomeye cane, bamwe babona busuma mw'iyo migambi, bikabuko mu nyuma z'uko Ekiriziya Gatolika yo kuri ubu iri kwitabaza umukuru w'igihugu. Ni mu nyuma z'uko haheze iminsi havugwa inkuru ijanye n'ubusuma kuri paruwase Rushubi mu ntara ya Bujumbura, hibwa ibikoresho
byo mw'ishengero katolika nyine nk'uko twabibabwira, basuma batoboye bariba impuzu z'abapatiri, ibikombe vyo gusangiriramwo n'ibindi. Aho nyene, aho naho hari haheze ukwezi n'inusu hibwaho mu Rushubi nyene imashini nyabwonko zitandatu, retero projegiteri na ekara y'imashine yo mu biro vy'ikigo c'urwaruka rwo mw'isare bamanje guturira igufuri ry'ububiko. Ico abayoboke b'ishengero gatolika bahaye ikiganiro umumenyeshamakuru wacu bibaza, mbega none ivyo vyose bica mu bantu bikagenda amazi mayongo, burya abantu ntibabibona bakihorera? Uravye ingene ubwo busuma bukorwa, biraboneka ko hari abavyinyegeje inyuma banakomeye, bamwe bamwe batashimye ko amazina yabo atangazwa ku mvo z'umutekano, bakaba bavuze ko ivyo busuma biriko biba ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi na cane cane ku mashengero bigirwa n'abo mu karwi k'imbonerakure. Binavugwa ko hirya nino mu bice bitandukanye boba bagira ubwo busuma bitwaje inkoho, bikabuko mu nyuma z'uko muri ya makuru akomeye cane twababwiye ko tuza kubashitsako, aho amadosiye 35,000 ari y'umurwi w'igihugu wari ujejwe amatongo n'amatungo CNTB wasigaje inyuma y'ikiringo carangiye cawo. Inama nshingamateka irongowe n'umukuru wayo Gérase Ndabirabe yize integuro y'itegeko ritunganya gushasha umurwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severi n'ingene ukora. Kuri uyu wa mbere genekerezo rya 8 Ndamukiza umwaka w'2024 mu Kigobe mu ngoro y'inama nshingamateka i Bujumbura, Domine Banyankimbona umushikiranganji w'ubutungane akaba yari umutumire, yamenyesheje ko iryo tegeko ryashinzwe kugira severi ishobore kuzobandanya ibikorwa vy'umugwi w'igihugu wari ujejwe amatongo n'amatungo CNTB inyuma yo guhagarikwa kw'ikiringo cawo. Umushikiranganji Banyankimbona gahumuriza bene gihugu ko uwo murwi severi igihe uzohabwa amadosiye 35,000 vy'umurwi CNTB wasigaje, kuzoca utangura igikorwa c'ukumviriza abafitanye amatati, hamubone ufata ingingo inyuma yo guca irya nino. Iyo nteguro abashingamateka baciye bayemeza 100%. Ni amakuru akomeye cane adushikira, bikabuko mu nyuma z'uko twabwiye amakuru akomeye cane ajanye n'uko mw'ibohero rya Gitega kuri ubu ngubu amakuru avayo n'ayuko wahora ari umushikiranganji wa mbere General de Police Alain Guillaume Bunyoni aremvye cane. Kuri ubu bikaba vyitegwa ko umwanya ku mwanya ashobora kwemererwa gusohoka ibohero akajanwa kuvurirwa hanze y'ibohero. Abaryango biwe barahiye bararengwa ko batava kw'ibohero, gushika ubu baracyari kw'ibohero barindiriye ko bahabwa abo kugira ajye kuvuzwa. Amakuru duhabwa na bamwe mu bafungwa muri iryo bohero, eka na bamwe mu bacungera ibohero, akatubwira ko kuri ubu ngubu hahejeje kwinjiramo Rusehabaniha, hakaba hibazwa ko iyo bagiye kujanwa. Ni amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira, bikabuka mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane adushikako n'ayuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yasubiye kugirana amasezerano n'umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yo kurungika abandi basirikare kurwana, na cane cane ko biboneka ko igisagara ca Goma coba kiri mu kaga. Amakuru kandi tuyabandanirize muri ico gihugu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu gisagara ca Goma. Kuri ubu abamenyesha amakuru bacu baherereye bahejeje kuturungikira amakuru batumenyesha ko hariko humvikana urwamo rw'inkoho mu duce tumwe na tumwe, bikabuko mu nyuma z'uko mu rw'inyeshamba yo 23 wari warahiye ukarengwa ko ico gisagara kiri mu ntumbero yawo kandi ko kizofatwa na leta ya Kinshasa. Ikaba yari yavuze ko uzohirahira gukandagiza ikirenge ciwe muri ico gisagara azokwibonera icimbwa yaboneye ku mugezi. Kuri ubu ibintu birakomeye cane. Hari amakuru kandi duhejeje kwakira ariko tudafise umuco kuri yo, ujanye n'uko ko hoba hagabwe igitero kw'ikampu y'igisirikare c'Uburundi kiri muri iyo mirwano, ngo hakaba hapfuye abantu batari bakeyi.
abo basirikare b'u Burundi boba bagandaguriwe mw'ico gitero gushika ibitigiri vyabo ntibiramenyekana, ariko hakaba hatangazwa ko imibare itari mikeyi. Intambara kandi irabandanya mw'ivyo bice, umwanya ku mwanya haraba ibitero. Igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo FARDC gifashanya n'irya mirwi yose na SADC n'Abarundi kuri ubu nibo bari mu rugamba bahanganye n'umurwi w'inyeshamba yo mu 23 ufashanya na FC Fleuve Congo, bakaba kuri ubu ngubu ibintu bishobora gukomera cane mu nyuma z'uko igihugu ca Afrika y'Epfo coba gifashe ingingo yo gukuramwo abasirikare baco, na cane cane ko abatari bakeyi eka abanyagihugu bo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo batanguye kugira ubwoba n'igishika, bifatiye ku vyabaye mu minsi iheze aho umukuru w'ico gihugu yari yagiriye urugendo rwiwe mu gihugu c'u Rwanda. Kuri ubu amakuru akomeye cane adushikira n'ayuko leta ya Kinshasa yaciye irungikira ikete rikomeye cane igihugu ca South Africa. Ese ni ibiki vyari mw'iryo kete? Abamenyeshamakuru bacu baracyatohoza ibizagenda bidushikira, tuzabibashitsako vyose ido nido. Felix Antoine Tshisekedi gushika ubu ari mu gacereri, ntaco atangaza ku bijanye n'ibiriko biba mu gihugu ciwe, nta n'ico atangaza kandi ku bijanye n'abahora ari abagenzi biwe. Biboneka ko boba bariko bagenda begerana n'uwo yita umwansi wiwe, binashobora gukwega akarambaraye, intambara igaca ikomera kuruta. Ese Felix Antoine Tshisekedi azokwikura mu ntambara mu gihe SADC yoba yikuyemwo? Amakuru akomeye cane kandi adushikira nuko gushika ubu ibirindiro vy'abasirikare b'ishirahamwe mpuzamakungu ONU MONUSCO bibandanya gusamburwa, ari bo ubwabo bavyisamburiye. Abanyagihugu bo mw'ico gihugu bakabandanya kwagiriza MONUSCO ko iriko ikorana n'abansi b'igihugu, aho bivugwa ko ibikoresho vyabo vyose babisiga bakabisiga mu maboko y'umurwi w'inyeshamba wa M23. Niki MONUSCO yoba igamije? Se MONUSCO irafise igihe kingana iki muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo? Yoba yaraciye yemera kuva ku gataka ka Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo? Ese Felix Antoine Tshisekedi arashobora kuyongeza ikindi kiringo, canke se leta ya Felix Antoine Tshisekedi biraboneka ko iri mu kaga? Umwanya ku mwanya ishano rirashobora kugwa, akaba ari izo mvo zituma uwo muryango mpuzamakungu ONU ufata ingingo yo kwegezayo abasirikari bawo begera ibisagara, kugira nihagira ikiba bazace bafata indege bigire ku gataka k'iwabo. Amakuru akomeye cane adushikira, abamenyeshamakuru bacu bari hirya n'ino barakurikirana buri kimwe. Ibizagenda bidushikira turaza kugenda tubibashitsako ido nido. Reka mbakengurukiye mwe mwese mwabanye natwe ko aya makuru ya mbere yo kw'igenekerezo ry'I11 Ndamukiza. Mbakengurukiye cane mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone, ku batarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'ivideo muraba handitse ijambo sabone mufyondeko, muraca mubona hari akazogera naho nyene mufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsako umunsi ku munsi. Ntimuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.